Hello guys, hello la famille abakunzi ba Yakin TV Burundi. Ndabibutse yuko à la présentation nitwa Chris Gomez champion boy. Guys, ndabibutse yuko washoboye gufata ano amasanamu yitwa Pasi Classic, the one and only here in Burundi. Guys, inkuru yacu y'uno munsi turayihera hehe? Tuyihera kuri World Beach, ahari hateguwe ihiganwa rya Miss University Africa Burundi. Inkuru yatanguye kuri bano bateguye rino higanwa, aho nakiriye umwe mu bigeme basanzwe bitwa Miss Dative, yigeze kuba Miss Popularity ngaha mu Burundi. Umviriza ukuntu twashoboye kuyagana Miss Dative, yigeze kuba Miss Popularity. Bonsoir Miss. Bonsoir. Est-ce que ça va? Très bien. Uraberewe cyane. Urakoze. Sa neza. Merci. Miss University Africa Burundi. Yego. Uraberewe. Urakoze. Thank you so much. Thank you too. Yeah. Nyuma ya Dative narashoboye kwakira uwundi umwigeme ari mu bashoboye gutunganya rino higanwa rya Miss University Africa, nawe yitwa Mathieu, nawene niho yarari. Umviriza ukuntu twashoboye kuyaga kubijanye na Miss University Africa Burundi. Ndakuramutse cyane gose, umeze neza? Yambuna komeye nawe. Yes, ndamukiriza abakunzi ba Yakin TV Burundi. Yambu cyane bakunzi ba Yakin TV Burundi. Yes, ku bantu batakuzi muri kano kanya, wa witwa gute? Nitwa Mayite, Nitekange Mayite. Ndi mu bateguye rino rihaganwa. Guys, nababwiye neza yuko ari muri bamwe bateguye rino higanwa rya Miss University Africa Burundi. By the way, uraberewe cyane. Guhera hasi gushika hejuru uraberewe no ku mutwe cyane. Yes, nashaka kubanda ndakubaza ibibazo bigiye bitandukanye, nacyaje kugira ngo abakunzi ba Yakin TV ndabibutse ko behind the camera turi kumwe na Pasi Classic cameraman. Hanyuma iri higanwa ryabaye mu ntumbero iyihe, na cyane ari grand final ya Miss University. Iri higanwa ni twayiteguye mu ntumbero yuko twocagura umwigeme cyo guserukira igihugu cy'u Burundi mu makungu mu gihugu cya Nigeria muri November. Donc no munsi wo tuzotora muri November aducaguruka agenda serukira Burundi, ateze imbere igihugu ukashoboye. Rero dusabige mu munani, umwe muri bo ni waza gusigara ari Miss University Africa Burundi. Yes, twashoboye kubona abigeme 11 bari mu rutonde. Abo bigeme 11 haza gusoka umunani. Oya, n'umunani. N'umunani? Pardon gato abakunzi ba Yakin TV, n'umunani. Ndabwiye ko nitwa Chris Gomez champion boy, Batman. Turi kumwe n'umwe yateguye ihiganwa rya Miss University Burundi, nako araberewe cyane. Uyo aza gutahukana ikibanza na cyane muri grand finale. Miss University niyo rihiganwa rikorera nga kuri World Beach, byumvikanye ko ari muri West. Nike kintu cyo special muzo mukorera kizo gitangaza abandi canke abandi abigeme bifuza kuja muri Miss Burundi canke Miss University Burundi abazokorerwa cyane gusomba? Oya, muza kuyimenya hanyuma subu nyene turabivuga. Nakantu turabikiye abakunzi ba Yakin TV, nakantu abababikiye. Reka tugushimire cyane mu kanya waduhaye kugira ngo tushobore kuyaga na bamwe bashoboye gutegura rino higanwa rya Miss University Burundi Africa. Merci beaucoup. Merci beaucoup. Yes, nyuma y'ivyo vyarabandanije cyane, ibirori bibandanya biryoha, aho umwe mu bakomedie asanzwe yitwa Kigingilo Comedie Internationale yashoboye gutangaza abatari bake mu gutwenza no kubarira inkuru abantu bari muri cyo kibanza. Kigingi aza gutwenza abantu muri cyo kibanza cha World Beach, niho narindi nk'umu presenter cyangwa umumenyesha makuru wa Yakin TV Burundi kurikirana uko vyagenze kwa Kigingi mu gutwenza na cyane abantu bari muri cyo kibanza. Ego abantu bavuye mu Birigi wewe ngomera mashini je cyobasha, ariko urazi mwarahindutse, benshi mwarabyibushe, hewe mwarahindutse cyane. Ubushuye mubaye mu gute? La Belgique vraiment nasanze il faut voir pam
Pam Business, mukomera amashi Pam Business vraiment. Voilà. Afise émission channel yitwa Kukayi. Yo ndayikunda kwiraba cyane. Mukomera amashi cyane turi kumwe n'abantu baba bagira entrepreneur hariya yitwa gute uriya ni Kazoza Art. Yitwa nde? Niwe cyane yihenze. Abantu barasa. Dukomera amashini abantu bicaye hariya nyuma ku masheze Imana ibahezagire mu mwaka uza ndabifurije kuzokwicara imbere mu izina rya Yesu Imana ibafashe mumve kuri ayo mafaranga muri ko muje kuyimeza menshi haleluya muhaguruke kwanza ni mwebwe ngize VIP muri ijoro VIP amashi yanyu hariya VIP nyuma voilà nimutinye aba bose barinze guca ngaho hari n'abataje muri ibi birori voilà VIP je ndabikunda iyo tugiye mu manza bagaturitsa ako kantu abari ruhande bakamenyere bagira ati gira dusma ariko batakamenyere ibyo bintu batukije nibikiga abantu b'Imana aba mama muri ngaha mwabonye abavye abana banyu Nagire nsabe abamama mureke kwicarana abavyeyi iyo bariko barabona umwana hari ibintu bikujya mama kwitya niko byagenda Dorian mbeni Loria abantu mbiriza rero Jiri ne soyez pas influençable uyu muntu yagiye ku isoko muri ya Bujumbura ngo basha ngo muze basha ndabinginze none nta bandi bahari ntabandi Mafela nyutsa abandi bazina nyibutsa abandi bazina wa mufwari sime yitwa inde Kasi ego sha wow ivyo ni biki hari undi yirabura yitwa ndi ndamubonye ngaha yitwa Ani wa amashime nta muntu yasoke aniga abantu b'Imana Ani yanireka gutinya amashime shikwani ego nikije bimeze vraiment ndabona abantu baserukiye université imyere mwaserukiye abanyeshuri cyangwa mwaje hari umwana hari umurezi vraiment jewe nibyakunze gushika muri kaminuza ariko ndamuzi mukomera amashi yo mudamu yo mu mama mukomera amashi n'umurezi akomeye cyane n'umurezi vraiment ego vraiment Diminisi cyo murambabarira ntabyo namenye ega umuntu atamenye ibintu kongere bimeze ego mini mumeze neza namaroga minisi ego nabandi bantu sinihende ku bantu nta guverineri riganze nariko ndavuga rero abamama iyo babonye umwana we warenganye muze kubiraba barabura kongere bagira kiye rero nikigumba kumba cy'umuvyeyi agira Jeni kwanje kavuganye turakira era bahiguye duteye niko ariko rero no munsi haza guhura n'indwi haza kuburana indwi hasinde umwe sivyo tuze gukomera amashi uza gutogwa mwe mwibaza ko nindaza gutogwa ubu rero mwagize n'amastrategie muri igabura bamwe ngaha abandi hariya umviriza Jiri Roria rero jewe kuri yumvo oya ariko ibi birashobora gusanga biriko biri influencer ndabasabye abantu bashigikiye Roria murashobora guhora gatoya ivyo ni biki abantu bari kumwe na Marvela kandi bigabuye abantu bari kumwe na Kersi abantu bari kumwe n'abandi ntaza amazina Imana ibahezagire murakoze cyane reka rero turabuka umwene batambuka Juri nawo yego murabe kameme hanyuma byantangaje kumwene ari escalier mwabibonye iki bare bahera hariya bakagira hewe ibintu byarahise kera baravuga ngo imetero 2 metre ngukaba ugize yuko ufise inda nk'iyi ufise foro ntibikunda ariko ubu hariho bare bagufi hariho noze no muri Jiri rero ubuhanza birakunda byose amashimwe cyane kuri Jiri yacu merci beaucoup Imana ibahezagire yes nyuma yo ngaho byarabandanije ibirori kuri World Beach
hamwe nabo ba Dauphine bashoboye kugira ivyo birori. Aba finaliste bari muri ico kibanza bari umunani bari muri iryo higanwa rya Miss University Africa Burundi, aho bashoboye gusigura kubijanye naho hambere hahise. Barashoboye gusigura icitwa isuka, barasigura inkwi, barasigura inkoko ico imaze, eka n'ibindi mubandanya mukurikira ngaha. Barashoboye kubisigura, kurikirana uko bashoboye gusigura kubijanye n'ivyo twakoresha na cane cane mu bikoresho aho hambere hahise, harimo abo ba Miss bashoboye kuba bari muri iryo higanwa rya Miss University Africa Burundi. Bikurikirane kuri Yakin TV Burundi. Bashinga ntahe bapfasoni namwe gwaruka muri hano ndagize mwiriwe. Ikimubona hano ni igisabo. Igisabo kiva mu ruyuzi rw'ikirende. Ikirende kirama, kimaze kugira inkondo ndende baca bayikerera ku mutwe, inyuma barahaharura, indani naho imbere bakahoza neza. Aho hambere igisabo cakoreshwa mu guterera amata. Bahejeje kuyaterera baracuranura bagakuramwo amavuta, amata bakayaha abana n'abakuze. Murakoze. Bashinga ntahe bapfasoni namwe gwaruka mukoraniye ngaha ndabahaye mwiriwe. Aho hambere rero mubona iyi suka yari ifise akamaro gakomeye cyane. Iyo umwana avutse akamara kugera mu bigero baramuha kibare. Ico cibare rero yakirimisha mw'isuka
akazoronka tuzomufasha tukamufashisha nawe nyene ubwiwe. Isuka rero igizwe n'ibihimba bibiri, hariho iki mubona ari iki cuma hamwe n'iyi hariho umuhini w'isuka. Isuka rero mubona itunze benshi kandi iri no mu bigize wanashima igihugu gitera imbere biciye mu burimyi. Mbega hari uwovuga yuko isuka atacimaze? Eka namba. Iyi suka mubona rero uwoyikunda yoyigira umugenzi, kuko kurima gutunze benshi kandi umurimyi yarahejeje kurima avuga ngo henda rimwe. Kandi wanashima isuka ntaco novuga kitamariye. Aho rero iyi suka twoyishimikiza mu kurima, twoteza imbere igihugu tugatunga imiryango ndetse natwe ubwacu ikadufasha. Murakoze. Bashinga ntahe bafasoni namwe gwaruka mukoraniye hano ndabahaye miriwe. Amazina yanje ni Niteka Marvela. Nagira ndabaciye ku mayange akamaro k'inkwi mu Barundi n'Abarundikazi. Izi nkwi mubona hano aho hambere haheze nizo bakoresha mu guca inkono, bakongera bakazitekesha ifungurwa, bakongera bakazicana ku kagoroba akabeho gakubise. Izi nkwi rero mubona hano nizo bakoresha mu guca mu mashamba iyo bagiye baja gutesha. Murakoze. Bashinga ntahe bafasoni namwe gwaruka mukoraniye muri kino kibanza mwiriwe. Amazina yanje ni Keza Kiasi. Nagira ndabayagire mu ncamake ico inkoko yari imaze imari y'Abarundi baho hambere. Inkoko cari igikoresho c'iteka gose kandi c'akamaro ku Barundi baho hambere. Bagikoresha mu gufungura umutsima n'imfungwa ziteguye amaganda. Bagikoresha mu kwakira abashitsi, mu kubazimana, cane cane kububahwa nka seruko. Bagikoresha kandi no mu gushariza uruhembe. Kububu naho bagikoresha cane mu gushariza amazu cane cane mu manza. Murakoze. Ikimubona afise bacita igiseke bakijisha mu gwafu no mu ntaretare.
bahera kujisha intebe y'igiseke badugiriza ko bagahereza ku mutemere. Igiseke bagikoresha mu kugemura, bagishiramwo umuceri, ubushaza n'ibindi byinshi, ugaheza ukagemurira inshuti, abagenzi, eka no mu manza barabikoresha. Igiseke baragikoresha no mu gushinguramwo ibyakunze birimwo amata, bagashiramwo amasaka, imbuto n'ibindi. Kirakoreshwa no mu gushariza yaba ingo, uruhimbi n'ahandi. Murakoze. Bashinga ntahe, bapfasoni namwe gwaruka muri hano, ndagize mwiriwe. Ikimubona nateretse hano hasi bacita umukuza. Umukuza ni igikoresho abarundi baho hambere bakoresha mu kubikamwo amazi canke kubikamwo inzoga y'impeke. Barongera bakanacikorako mu gihe bashaka kugemura inzoga y'impeke nyene. Canke iyo umuntu agiye ku rugendo yaracitwatsa akagishiramwo amazi nk'impambi imufasha muri urwo rugendo. Uyu mukuza mubona ntibawucura ahubwo waramera. Batera imbuto bita inzuzi zigakura kikama nk'ico muzi bita imyungu, ariko coco ntibakirya kubera bakigisoroma caba coroshe. Bararindira hagaca iminsi nk'itanu kugira gishobore gukomera n'imbuto zindani zigashobora kubura. Iyo minsi iheze baca bacoza neza bakabona kwikoresha. Murakoze. Yes, nyuma yo ngaho ibirori vyarabandanije aho aba Miss bashoboye kugaruka kandi kuri stage. Twibukanye neza yuko abariko bararyosha ivyo birori harimo MC Yan Santana en collaboration MC Ornella, abo nabo bariko bararyosha hamwe na DJ Cat Luze yariko araryosha all the way from Runtown DJs, yariko arabiryosha cyane gusumba. Ibirori vyakurikiye gutya guys, abo ba finaliste canke aba Miss University Africa Burundi bariko barasigura ama projet cyangwa gupresenta ama projet yabo, na cyane cyane bavuga ati hamwe no girigwa ibakwe ryo kuba Miss University Africa Burundi ndashobora gukora ibi nibi. Kurikirana uko vyagenze ku mu misi umwe wese ico yashoboye gushikiriza imbere ya jury ndetse n'imbere y'amaso y'abantu. Vyagenze gutya, bikurikirane kuri Yakin TV Burundi. Bonsoir tout le monde. Mon nom c'est Keza Kiasi. J'ai 21 ans. Actuellement, je suis à la terminaison de mon 3e baccalauréat à l'Université du Burundi dans la faculté d'agronomie et de bioingénierie en socio-économie rurale. Et j'ai toujours nourri cette ambition depuis petite, dont j'ai commencé ma première part dans l'entrepreneuriat depuis mes études secondaires. Et jusqu'aujourd'hui, je remercie le Seigneur parce que j'ai commencé mes petits projets et j'ai aussi amélioré. Ma plus grande aspiration, c'est d'être l'une des grandes pionnières au service du développement de mon pays. En demandant par là mon dévouement quand on fait briller les couleurs de notre drapeau à l'étranger. L'objectif principal, c'est d'aider les jeunes femmes et les jeunes filles de s'améliorer et de combattre pour leur vie. Ma vision, c'est un jeune, un emploi. Merci beaucoup.
Applaudissez s'il vous plaît pour nos candidates. Même si ça me coûte la vie, j'ambitionne de devenir une meilleure communicatrice pour le développement de mon pays. Donc, ma joie, ma force, ma passion, est de vivre pour le bonheur de mon pays et d'impacter des milliers de vies pour les autres filles burundaises. Merci beaucoup. 9 ans et je fais mes études de sciences et technologies à l'Université Lumière de Bujumbura. Alors ce soir, je vais vous parler un tout petit peu de moi, de ce qui m'ambitionne et de mon parcours. Alors ce qui m'ambitionne le plus est que j'aimerais être ingénieur comme je le fais dans le département de génie civil. Deuxièmement, mon parcours est que j'ai été finaliste Miss Burundi 2022. Ce que je fais dans la vie est que je travaille sur mon projet, à savoir l'énergie solaire et l'énergie électrique à travers le milieu rural. Alors, dernièrement, j'ai fait l'installation des tôles transparentes au lycée Matara, auquel je suis venue en aide à un lycée pour mieux se préparer pour la rentrée de ce septembre. Alors, j'aimerais vous inviter deuxièmement, chers membres du jury, honorables invités. J'organise un événement avec une certaine organisation non gouvernementale le 17 septembre, dont le thème est Football for Education. Et il y aura également une installation de l'énergie électrique. Je vous remercie. Numéro 4. Selon toi, qu'est-ce qui rend l'Afrique unique par rapport aux autres continents? Merci beaucoup. Pourquoi? Merci beaucoup. Alors, merci. Ce qui rend l'Afrique unique par rapport aux autres continents est que nous avons un continent très riche en sous-sol, à savoir qu'on a des minéraux, de l'or, etc. L'Afrique, c'est le berceau de l'humanité. Il faut savoir qu'on a des terres cultivables, il faut savoir qu'on a des communautés qui s'entraident, à savoir, je parle de la communauté est-africaine, East African Community. Je vous remercie. Yes, mu nyuma jury ija mu mwiherero iza kugaruka itubwira uwashoboye gutahukana ikibanza ca mbere muri Miss University Africa Burundi. C'est fou ce que ce sont les petites choses qui déterminent parfois une grande destinée d'une personne, d'une famille, d'une communauté ou de tout un pays. Dans cette enveloppe se trouvent effectivement 2 chiffres, rien que 2 chiffres, mais qui vont ouvrir un grand portail à la personne dont le nom qui est marqué devant ces 2 chiffres, un grand portail pour cette personne-là, une grande destinée. J'aimerais avant tout remercier ICAD Ventures et tout le monde qui a organisé cet événement. Remercier aussi mes collègues, les jurés, que j'appelle ici d'ailleurs pour vous les présenter encore une fois. On a fait une présentation au début, je ne vais pas m'éterniser là-dessus. J'appelle Bandakou, hein? Senga, Iman. Je tiens à corriger, c'est pas Imani, n'est-ce pas? Iman, en fait, pour l'orthographe, c'est comme Oman, mais vous remplacez O par I, ça devient Iman, c'est son prénom, et Senga. Aussi Jean-Michel Moutima, le comédien, le styliste. Mes amis avec lesquels on vient de vivre un moment historique. Merci pour votre patience. On y va? 1.
Miss University Africa, c'est... Vous avez dit qui déjà? Miss University Africa is a ni Harinumwe yitwa Ninga. Ok, je reprends. Hariho abagwaye umutima ngaha, mwifate. Twe duproklama ibiri juste, ibijanye n'ibyo twakarikiye, s'il vous plaît. Ok? Miss, photographe, acha kutishe nenda kule. Miss University Africa, c'est Mademoiselle Data otwo somwijuru ndakwinginze ndakere hato. Seigneur Tout-Puissant, toi le seul juste, tu sais bien que j'ai respecté, que nous avons respecté ta volonté, Seigneur, et la volonté des followers. Je te remercie parce que tu es en train de convaincre chaque personne de ne pas me jeter des pierres ici. Ok. D'accord, Seigneur, je le dis. Dindiri Jugimana, ok? Ok. Assez duré le suspense, hein? Miss University Africa, c'est Mademoiselle Loria. Mademoiselle Loria Nishingen Zirubanje Annie Loria Primé. Miss University Africa Burundi 2022. On applaudit pour la gagnante, s'il vous plaît. On applaudit pour la gagnante, s'il vous plaît. Plus de joie, plus de joie. Plus de joie, plus de cris. Voilà notre Miss University Africa Burundi 2022. Elle est belle, sublime, souriante. Celle qui va nous représenter en novembre 2022 dans la compétition Miss University Africa. Alors, elle reçoit un prix de 1 million de francs burundais. Merci pour le coordonnateur de Paillège qui va lui remettre son chèque cadeau. La candidate Lauriane est bien sûr élue. Et la famille, c'est la photo avec les membres du jury. Après la table prochaine devant pour une photo de famille. Thank you.